inyuma yaho leta y'u Burundi yandikiye abo mwishirahamwe ase genocide Cirimoso bababwira ko badashobora kwifatanya n'imiryango y'ababuze abana babo mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 igihe bagandagurwa bunyamaswa baturiwe ku ishure rikuru ryo mu Kibimba. Abaharanira agateka kazina muntu bariyamiriza iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubaburabuza abo basanzwe barabuza babo. Kurikira Vital Nshimirimana atwara urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu mu Burundi Forske. Mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi bwinshi, abanyagihugu abarundi batari baki barabuze mu bihe bitandukanye byaranze amateka y'igihugu. Aho hose hapfa abarundi, aho hose hariho imiryango yagandara, hariho imiryango rimwe na rimwe itaronka uburyo bwo kugandara kubera imvo zimwe na cyane cyane imvo za politiki. Uno munsi rero biratangaje kubona hariho intwaro ivuga yuko ishaka kunywanisha abarundi, ivuga yuko nayo nyene yababajwe nako karenganyo kuba bariciwe ababo, bamwe bakuza ari impfuvyi, bamwe barabujijwe kugandarira ababo. Mugabo muri uwo mwanya nyene bamwe mu batwara igihugu cy'u Burundi na cyane cyane umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cyo kimwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bagafata ingingo iteye isoni, imaramaje iteye n'agahinda, aho bankira ababuze abana batuririwe ku ishuri rikuru ryo mu Kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 kuja kubibuka. Ibyo biteye isoni biramaramaje kabiri kubera yuko muri ibi bihe hariho igikorwa novuga yuko cyateza kuba ishingiro, aho abarundi bamenya ivyabaye, bakamenya ababikoze, hanyuma bakarondera ubutungane ku bakorewe ivyaha, hanyuma ivyo bigatuma abarundi basubira kunywana. Vital Nshimirimana avuga ko harimwo akarenganyo kadasanzwe kubona leta y'u Burundi yitwaza ikiza ca COVID-19 mu kwemerera abantu 10 gusa karibo baja kwibuka n'ubunyeneto. Mukurikire. Uno munsi rero urabona yuko hageze yuko ababuze ababo baja kubundamira ku ishuri ryo mu Kibimba, aho hashinzwe ikibukiro mu Kibimba. Ucubona umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yandika ngo ingwara ya COVID irabica bigacika, none ngo n'imiburiburi ngo hazogenda abantu 10 ngo batarenga. Ariko ivyo bikaba mu gihe atamisi 10 heze, aho abarongoye igihugu, abaserukira ibihugu vyabo, abarundi sinzi bazisidukanye niyonka bagahurira mu isengero Katedrale Regina Mundi, mbere bakaja gushira amashurwe ku ntatemwa y'umuhisi umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Kandi ivyo biko bizonaba igihe azoja kwibuka umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Bigaca rero bitangaza ingene haba ingero zibiri, hageze yuko abarundi bibuka ivyo bibondo vyatuririwe mw'ishuri bakabuzwa kuja kubibuka. Kandi ibi rero bibaye bigira kabiri kuko ku mwaka uheze hoho nta nisigura umengo banatanze, uno munsi naho baje kwingiza inyuma ya corona. Aba bantu rero babikora bino bintu nk'ibi berekana ubugome, iyo ntwaro berekana ibiri mu mitwe ya benshi, aho bagira bati abishwe twabishaka canke abishwe twabigizemo uruhara ntituzona bemera yuko banabibuka. Twaranabibonye yuko vyagenze nk'uku igihe hagera yuko bibuka abagandaguriwe mu Gatumba. Ibi rero ni ibintu vyo kwamagana, ni ibintu vyo gutera ivyatsi, ni ibintu abarundi bose bakwiye kwihaniza intwaro yuko yohagarika iyi ngingo. Nshimirimana Vital arongoye urunani Forske. Kuri yo nkuru nyene nabo mwishirahamwe ase genocide Cirimoso ishami rya Canada bavuga ko baguye mu gahundwe no kubona ikete bishuwe na leta y'u Burundi, bakabona ko hari ikibazo cinyegeje inyuma kuko no mu mwaka uheze ariko vyagenze. Kurikira Emmanuel Nkurunziza arongoye ase genocide Cirimoso ishami rya Canada. Mwishirahamwe ryacu ryiyemeje kurwanya ihonyabwoko ase genocide Cirimoso, aho tuboneye irya nyisho y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ukuntu yanditse n'umwanya yafashe kugira ngo idushikire, byatubabaje ariko bisubiriye twarabitahuye kuko ni intwaro yahawe n'ihonyabwoko ry'ukumara abatutsi, natwe ariko twiyemeje kurwanya cyo kimwe n'akandi kabi kose kaja muri iyo nzira. Hanyuma rero tubonye umushikiranganje twasavye ubwo ruhusha kuva mu kwezi k'umunani
21 z'ukumunani ariko akarindira ukundi kwezi kose kurenga itariki 28 z'ukwicenda kugira ngo atinde yishure ariko naho nyene kugira ngo bari dushikirize bigafata amayinga kuko abarongozi ba Jenoside Cirimoso barinze kuja kwishuza abo mu burwo bushikirangane nabwo bakigira bejo bigira ngo ntibabone iyo riri kugeza bazoza ukuri iryo kete iyo bari nyegeje kugira ngo ibyo byose muri ya ntumbero kugira ngo nituronke umwanya wo kwitegura ubwo rubanza kuja kunamira abacu bishwe na CNDD-FDD na Frode wari yayishinze iryo kete rero tubibonye twone byanditsemwo rirababaje ariko byaciye biza bisigura uko ibintu byifashe uko iyo ntwaro isanzwe ifata ibishiramo ryacu rigwanya ihonyabwoko kuko muhereye nko kubyanditsemwo bwa mbere baravuga ngo turemeza yuko ngo turatahura yuko ngo ari uburenganzira bwanyu gukunamira abanyu bapfuye bavuze ko ari bemeza ko uburenganzira sibwo bwa mbere ubwo bushikiranganje bubaye kubera iki mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi bari babujije kopo abanywanyi bacu n'abandi bantu babuze abo bagiye kubunamira kwibo uko bahashika bitwaje imvo z'umutekano mbere none ko mbona ico gihe bamwe baravugira ku maradiyo ngo amahoro yari yiraye uwo mutekano wacihungabana kubera ishirahamwe Cirimoso rigiye kunamira abana batuririwe mu kibimba bazira ubwoko bw'abatutsi si ivyo gusa bamaze kuvuga uwo mushikiranganje baze kwandika ngo muje kunamira abantu banyu urumva abisa abantu bacu no kuvuga ko bagize ati sabacu ntacu ndabaraba ko ntako birumvikana ni mwashaka kuko abivuze ari umushikiranganje yahoze hari wabicanye wasende defte datakindi cawushikanye kutereza turiho nyabwo kujya kumara abatutsi akazandika gutyo rero yavuze akari ku mutima kuko nubundi abo bana bishwa na Sahwanya Fodore washinze wasende defte muri ico gihe yagira ati namwebwe mwasigaye abo bahisi nabanye twebwe sabacu no kuvuga aribagiye arenze ku Nkurunziza avunira akagohe abatwara mu Burundi gutwarira bose abagutoye n'abatagutoye kugira abarundi bose bangane n'ubunyene tumukurikire ukugena umuntu arongora igihugu ategerezwa kwigenza keza kuvuga kuko naho wahawe n'umuhari naho bawaje nk'umuhari wahawe niho nyabwoko umaze kuba umushikirangano umaze kuba umukuru w'igihugu canke utwara igihugu muri rusange utwarira bose abo abagutoye n'abacika cumu baguciye mu myanya y'intoki ariko wowe urumva rero ko yandambi yamaye ica ivugisha umuntu byatovuza ariko byabinyegeje ku mutima yatumye acavuga ati nabanyu sabacu byarababaje ariko kandi bisubira nko twari ko turavuga mu mwanya ntibidutangaje bwa gatatu yakoresheje imvugo uwo menga aradukunda birengeje ariko urwo rukundo rwa mumpekure rutuma avuga ngo kugira ngo ntimwanduzanye ngo abantu ntibandure coronavirus ngo ntihogenda abantu barenga 10 mbe kw'iryo kete yaryanditse itariki 28 z'ukwicenda hanyuma tutaranaja kuri iryo wiyemeye ko bagenda abantu 10 abantu barenga n'amajana bari bakoranye barahura bibuka umugano wa Dr. Rwagasore yiguze intahe yo kwihukira y'u Burundi harimo n'abategetsi b'igihugu kubera iki bobo atabagiriye impuhwe yuko batohura bangana igitege kitarenga 10 byumvikana yuko ari ugwitwaza kugira ngo azibire hagarike ibikorwa bya Cirimoso nkako turazi birazwi yuko iyo ntwari hari yahawe n'ubwicanyi bwo kumara abatutsi yama yokerwa igitutu n'ibi bikorwa byacu byo kudahengeshanya kwibutsa ko Uburundi butwagwa n'abakozeho nyabwoko kubera usuku tugwanya gusa baratinya ibikorwa by'uko ari abantu barahiye bakarengwa yuko batazohemuka abakoze ishano ryo nyabwoko ryo kumara abatutsi badakubiswe intare mu gahanga nico rero urumva yishimikije akagira ngo no gukingira igwiririkana ry'umugera wa coronavirus ariko mu by'ukuri kwari kugira ngo ahagarike aburagize ibikorwa bya Cirimoso hanyuma rero ikindi twarangiriza ko nuko uko ryanditse kose n'ibinyoma no kwihinyuza kurimwo uko biri kose iryo kete rizoba ntibagirwa muri iki gihugu cacu no mu buzima bw'ishirahamwe ryacu eka mbere n'abagwanyi ihonyabwoko muti gute kubera nkuko twabivuze mu ntangamarara harageze igihe mu mwaka uheze bahakanye kose yuko hari ubuja kunamira abo bana bo mu kibimba ariko no munsi bavyanditse ntabavyanditse nk'umuntu kuko ajya sindira ko buca yabisinye no kuvuga yuko leta isubiye kwemera isubiye kwibuka naho yabivuze yihinyuza ko abantu babuza ababo na cyane babiciwe n'abari ku butegetsi bari fise uburenganzira ubwo burenganzira rero si iteko ryashinzwe no munsi
bwamyeho buzokwamaho bigasigura yuko nejo bundi basubiye kwinyuza mumwereka nk'uko bama bakavuga ngo ntimugereyo amakungu n'abarundi bazaba babibona ico ni icemezo gikomeye yuko bwa bundi bakurikira kibona. Emmanuel Nkurunziza arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi ase genocide Cirimoso ishami rya Canada. Mu by'agateka kazina muntu abantu 12 nibo bamenyekanye ko bishwe mu gihugu cose c'u Burundi mu kiringo c'indwi imwe gusa. Mwico kiringo nyene abantu 12 baranyurujwe abandi babiri barafungwa hatisunzwe amategeko nk'uko bibonekera mu cegeranyo c'ishiramwe Société Burundi. Maria Caroline Ninahazwe yaciye hirya nino ibiri muri ico cegeranyo. Nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe SOS Torture Burundi cyo mu ryo kuva ku igenekezo ry'icenda kugeza ku igenekezo rya 16 gitugutu no mwaka abantu 13 nibo bamenyekanye ko bishwe mu gihugu cyose cy'u Burundi. Uwa mbere mu bishwe n'umugabo yitwa Bucumi Egide yari afite imyaka 41 y'amavuko yatuwari kiziga ku rugiwe ruri kwibarabara rya mbere rya quartier Magarama mu gisagara ca Gitega. Ababonye ico kiziga bavuga ko ico kiziga cari kenenetse ku mugozi w'umusegetero uri mu nziwe yabamwe wenyene hamwe n'umukozi wo mu nzu. Uburyo yishwemwo bukaba butaramenyekana. Mwijoro ry'igenekerezo ry'icenda nyene ndere ya Serugamba umutamo w'imyaka 70 yariciwe aho yaragwariye ku ivuriro ry'Inyarutovu riri muri commune Tangara mu ntara ya Ngozi. Ababibonye bavuga ko ndere yavuka ku musozi wa Mishishi muri commune Tangara nyene yabanje gukomerezwa bikomeye n'umugabo yitwa Nyabenda Remegio acajanwa kuvurizwa ku ivuriro ry'Inyagitovu aho yahavuye asandabira inyuma yo gucuma itwicuma mu muhogo ari ku gitanda cy'abagwayi. Nyakwigendera ikibano kikwa cyamwagiriza ko yoba umurozi. Ababibonye bavuga kandi ko umwicanyi yemereye icyaha amaze gufatwa n'igipolisi acasigura ko yabwikoze kubwo kwihorera mushikiwe yaheruka kwitaba Imana kubiswe n'inkuba yoba yatumwe na ndere ya Serugamba. Mu gatondo ku munsi w'Imana igenekezo ry'icumi gitugutu ikiziga caniragira Elize umunyeshuri aho yayiga ku ishure Itabu Institut de Techniques Agricoles du Burundi yo muri commune Giharo mu ntara ya Rutana cyatoye kireremba ku mazi y'uruzi Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania. Amakuru y'ababibonye avuga ko umunyeshuri yari yasohokanye ku wa gatandatu n'umuyobozi ajeje uburaro ku iryo shure d'internat bagenda ku ruzi Maragarazi mu gihe bariko baranonora imitsi. Hageze gusubira mu kigo niragira baramubuze. Uwo munyeshuri yavuka muri commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba icamwishe ntikiramenyekana. Ku mugoroba w'igenekezo rya 11 gitugutu umugabo afise imyaka 30 y'amavuko azwi ku mazina ya Haruna Ndayizigiye yarishwe arashwe n'umuntu ataramenyekana. Ivyo vyabereye ku mutumbu wa Nyungu wo muri zone bwa Sare commune Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Amakuru y'Inyungu avuga ko inkozi y'ikiriya murashi itashoboye kumenyekana yikinze gahumbezi mu gukora iryo bara. Ndayizigiye yarasanzwe ari mu gwaruka rw'imbonera kure yitabiye Imana mu nzira mujanye ku bitaro bikuru by'intara ya Muyinga. Icyo ubwo bwicanyi bwaturutse ko ntikiramenyekana. Mu gitondo cyo ku munsi w'Imana igenekezo ry'icumi gitugutu abasirikare babiri bo mu ibatiro y'110 ikorera mu Bugarama barishwe. Muri abo harimo Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkunzimana batazira amatwi yari afite matricule SS 1300 intwazangabo yo muri promotion 34 yo mu ishuri kaminuza y'intwazangabo ISCAM hamwe na Caporal Fidel Ndayitwaye ko yarajejwe amakuru mw'iyo batayo. Aba basirikare bice mu mutego baguyemo mu ishamba rya Teza riri ku mutumba Busangana muri commune Bukeye. Ababibonye bavuga ko Lieutenant Colonel Jean-Marie Nkurunziza yapfiriye ku bitaro bya Giko aho bari bamujanye kuvurirwa nayo Caporal Fidel Ndayitwaye ko yitaye Imana aho bamurasiye. Mu ijoro ry'igenekerezo rya 12 gitugutu Yohani Bizimana umutama afite imyaka irenga 70 y'amavuko yakora nk'umuzamu kuyihangare ibikwamwe umuceri iri muri zone Mitakataka yo muri commune n'intara ya Bubanza yariciwaho akorera atewe amabuye n'abantu batamenyekanye. Abamwishe babanje kumena magufuri y'iyo hangare bamusanga imbere mu ihangare bamukumita urubuye runini mu mutwe baca baragenda bizi ibiro 35 by'umuceri mu gihe hariho umuceri urengeye ivyo biro wari umaze gusekugwa uri mu iyo hangare. Yohani Bizimana akaba yari umucika cumu w'ubwicanyi bw'umwaka wa 1993 bwabaye nyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Akaba yarasanzwe aba mu isite y'abateshezi zabo ya Muyange muri zone Mitakataka nyene. Mu gatondo ko kwigenekezo rya 12 gitugutu ibiziga bitatu by'abagabo bimaze kononekara byaratuwe mu murima w'imyumbati uri hafi y'uruzi Rusizi kwibara rya 6 ku mutumba wa Ndava village wo muri commune Bugande ntara ya Cibitoke. Ivyo biziga bikaba byari biciwe amazosi biboheye hamwe n'umugozi bitekewe mu ihema. Ivyo biziga bikaba byace bihambisha ubwo nyene na chef de zone Ndava
ku itegeko yahawe na musitanteri wa komine Buganda Hakizimana Pamfiro. Abanyendaga bakaba bikeka ko ubwo bwicanyi bwoba bukorwa n'imbonerakure zifatanije n'iperereza. Uyu mwikeko ufatiye ku kuntu hageze mu ijoro imodoka zimanuka ku ruzi Rusizi zikagarukira mu nzira hanyuma hagatorwa ibiziga bitamenyekana. SOS Torotire Burundi kabitera ivyatsi batware bihutira guhambisha ibiziga byatowe atamatohoza akozwe abishwe bamenyekane hamwe n'ababishe. Mu ijoro ryo kwikindwa rya 14 Gitugutu ntawumenya anakiro ku mutumba na zone Ruziba yarishwe atemagujwe imipanga n'abantu bamutegereye mu nzira ariko arataha avuye ku mugwa mukuru wa komine Mugina. Uwo yishe akaba yakwiye kwa kwiyo bari umurozi. Ababanyi biwe bakaba bari bamaze iminsi bamutoteza hakabaho baharatozwa n'amafaranga yo kumwicisha. SOS Torotire Burundi kaba yiyamiriza ubwicanyi buturutse ku kwemera ibintazi bumaze guhitana abantu batari bake mu makomine ya Mugina na Buganda. SOS Torotire isaba batwara n'igipolisi gukora amatohoza yimbitse abagirizwa ubwo bubisha bafatwe bashikirizwa ubutungane. Mu ijoro ry'igenekerezo rya 15 bica arigenekerezo rya 16 Gitugutu mu masaha yasanzwe z'ijoro Yohanda Yihaya yarishwe arashwe n'abapolisi bacungera isosiyete y'abarusiya icukura ubutare ku mutumba wa Muhungu wa zone Butano muri komine ya Mabayi. Amakuru ava ku mutumba wa Muhungu avuga ko Nzoyihaya yishwe n'amasase yamufashe mu mutwe mu gihe yari ko aragerageza kwiba umucanga wo buri mw'inzahabu. Mu gitondo cy'igenekerezo rya 16 Gitugutu ikiziga kimaze kononekara c'umuntu w'umugore cyaratowe mu isoko ry'umutumba wa Buhemba zone Mugeni komine Kayogoro mu ruzi Maragarazi. Ico kiziga cyahamwe uwo munsi nyene ku itegeko rya musitani wa komine Kayogoro cyari gitekewe mu mfuko. Icegeranyo ca SOS Torotire Burundi kiragaruka kandi kubahagaritswe hatisunzwe amategeko. Akiragaruka kuri hagarikwa ry'umukenyezi azwi ku izina rya Silvia Bucumi hamwe n'undi mugabo atashoboye kumenyekana byabereye ku mutumba Busanga na komine Bukeye mu ntara ya Muramvya kwigenekerezo ry'icenda Gitugutu. Mu gusozera icegeranyo ca SOS Torotire Burundi kiravuga ku bantu 12 banyurujwe. Aha twavuga nka Pastor Dominico Nduwimana yanyurujwe ku igenekerezo rya 5 Nyakanga anyuruzwa ari kumwe n'abandi bantu bane batashoboye kumenyekana banyuruzwa na Destino Samuel bapumukeko atwara iperereza mu ntara ya Karuzi. Umugabo azwi ku izina rya Alexine Mubona abakobwa biwe babiri hamwe n'umukozi wiwe wo mu nzu baranyurujwe mu ijoro ry'igenekerezo rya 12 ishuri rya 13 Gitugutu ku mutumba wa Muhuzu wo muri zone Minago mu ntara ya Rumonge. Uwo mutama n'abakobwa biwe n'uwo mukozi bakaba banyurujwe n'abantu baje bambaye impuzu za gisirikare babatwara mu modoka itagira imparati. Uwo munsi nyene iyo modoka yarakoresheje mu kunyuruza uwundi muntu mu nzira bari kwerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo muntu anyururijwe kuri iryo barabara akaba atashoboye kumenyekana. Kuva mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara Kivumanuko jewe ndi Maria Carlos Ninahazwe ku bwa Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka. Maria Caroline Ninahazwe urakenuye. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abigeme bavyariye iwabo bagera kuri 35 muri zone Kanyosha zone Ruyaga umutumba Mwico bariko bararonswa inyigisho zo gushona. Ico kigo kikaba cuguruwe na Kazo Bagora Leoporo umurundi avuka muri yo commune avuga ko ari mu ntumbero yo guterera mu iterambere ry'uwo mutumba abicishije mu nyigisho z'imyuga. Abigeme baronswa izo nyigisho barashima bakavuga ko zizobafasha mu kwiteza imbere haba mu kwikorera imigambi yabo canke gusaba akazi ahandi. Nyandwi Jules umuhuza bikorwa amenyesha ko ico kigo kigamije guteza imbere abo bigeme birondera amafaranga ngo kuko byagaragaye ko ababateye inda bikika inyuma y'ubukene bwabo bakanabahendesha amafaranga make cane. Radisilas Bazuwiha umuhanuzi wa mustaneri wa komine Kanyosha asaba ko muri ico kigo hozanwa n'iyindi myuga maze ico kigo kigahinduka ishure ry'imyuga. Muri politike imigambwe yo mu manuko bw'igihugu irakenguruka uko ibanye bakabona ko ubu bakorana bumvikana. Ivyo nibishikirizwa na Nduwimana Andrea asanzwe ari mu ndongozi z'umugambwe wa PDR mu ntara za Bururi Makamba na Rumonge. Tumukurikire. Twebwe mu mugambwe APDR runanishwa amahoro twe tuvuga tuti ni byiza cyane gose kuko dufatiye mu migambwe ikorera ngaha muri komine Nyanzarake n'imigambwe 8
turavuga umugambwe CNDD-FDD, turavuga umugambwe wa PDR, turavuga umugambwe kaze FDD, umugambwe Frodebu sahwanya, hama tukavuga Codebu, Frodebu nyakuri, hanyuma CNR, hanyuma FNL, hanyuma IPD zigamibanga. Iyo suka imigambwe 8 rero ibanye neza kuko twihakarara ku bikorwa tubona imigambwe ya mahane ni ihurira mu rusange naho nyene atanyambura gahonzi ariko hariho na ntabwo imigambwe y'amayi yerekanye karoro keza ibi rero ibindi twishimikiza nuko mu butandukane bwacu tunywana kandi twadukundanye tukaraba kandi nabe n'igihugu bacu nyene bafatana mu nda mu bashira hamwe bibumbira ama cooperative atagucagurana bose basenyeye ku mugozi umwe mbere harabaho n'inkino zihuza urugaruka rw'imigambwe itandukanye ndatanga akarorero nk'ubushize harabaye aheruka kuri inkino zifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe SNEB runani mpuzamashengero mu Burundi rifashwe mu mugongo na Christian Aid aho imigambwe itandukanye ikora muri Nyanzarake muri komine Nyanzarake bagize urukino rwo kunywanisha amahoro gutsimbataza amahoro no kuvuga ubumwe bwari buhasanzwe ko butsimbataza nyabuna bakaba barakinye bikaba byaranzwe rero nuko biheze bace basangira agatutu hamwe n'ubushimwe bwari butanzwe n'iryo shira hamwe SNEB bushimwe bufatiye ku mipira y'amaguru gukina mushasha ndetse no kubahereza akavuna musase kugira ngo bose banywane aho rero twavuga tuti nta watsinze nta watsinzwe bose barahoberanye dufatiye akarero kandi no mu ntara y'Amakamba naho imigambwe imwe n'amategeko imigambwe 10 aha turavuga umugambwe CNDD-FDD umugambwe Iprona umugambwe SNL umugambwe Frodebu umugambwe FNL umugambwe Codebu umugambwe CDP umugambwe APDR umugambwe IPD zigamibanga hamwe n'umugambwe Ranake iyi nayo nyene imigi yose gafatanye mu nkuko tubibona tubiyabira mu ndongozi na ntaryo zirongoye no migambwe ingene zamazagiye hamwe zikicara zikaganira kugira ngo zihurije huko by'iterambere aturavuga vuga ko intara nyine twama twahuriyemo twese ibikorwa biteza imbere imigenderanire y'amabarabara hagati mu kibano ibikorwa byo kwibumbira mu makoperative. Nduwimana André avuga ko bageze ku ntambwe idasanzwe yo kwiteza imbere kandi ivyo bakabikora bafatanye mu nda kuri we ngo abanyagihugu bumbere baranatekanye n'ubunyene tumukurikire. Iyindi nawe twoshinga nuko dufatiye kandi mu karere ko bumanuko abenegihugu baratekanye nta muntu atumva ngo urya n'ibonera kurengwa muhunge ngo urya n'umujerengwa muhunge ngo urya n'inyanka mugayongwa muhunge ngo urya n'inkerebutsi yo mu mugambwe atidere ngo ayihunge ahubwo nyabuna baricara hamwe bakaganira akabisi bagasangira akabisi n'agahiye bakaganira ati yabuna wowe wagiye nabi itwaruku turabene Burundi turabene gihugu ibiro turabishima ikindi twerekana twishingira ko intari nuko umutekano batsimbataye bacungire umutekano hamwe hanyuma naho ibyo twumvise bitagenda neza tubaza tukabihanura tuti yemwe igihugu cyacu dufatane mu nda twubake ibikorwa tubikije mu rukundo mu gufatana mu nda twatubona rero yuko amatora aheze mu gushana umunsi mu bene gihugu bose bariko baragira ibikorwa by'iterambere barubaka amazu akomeye baragira amabara y'imigenderanire ndetse barayoboka n'amategeko ya leta tuvuga nka tegeko ribigiriza abene gihugu korora mu mpongore aho tubona na ntaryo bari kurikije kandi bakaba barizirikana turabona kandi ko mu gihugu nyene baheza bagatera ubwase bugabura ibitungwa kuva ngahimbo gushikana mu ntara za Rumonge aho bariko barakora neza nta bitungwa bikirereza mu ntara za Bururi nta bitungwa bikizerereza nuko ivyo rero bikatwereka yuko ari umutekano kuri bose ikindi kintu kitwereka karoro nuko inama z'imitekano bazitabira bose ndetse indongozi z'imigambwe zikaba zarengutse zose kuko duheza tugahabwa ubutumwa bwo kwitabira amanama y'imitekano twese iyo byo bikagenda cyane ko kira komine yose usanga ifise nk'utwara ihuriro ry'imigambwe n'amategeko mu komine runaka baraheza rero abasankeri baho bamwe makomine bagatanga ubutumwa bakararikira indongozi z'imigambwe itandukanye kwitabira inama y'umutekano hanyuma izo ndongozi nazo zigaheza zigahimiriza abo zirongoye kugira bitabire inama y'umutekano ico kimwe n'ibihugu rusange bigenda uko nyene biteza imbere igihugu baraheza rero bakabisha ku ndongozi abantu basanzwe barongoye amadini ya katolike protestante musulmani nabo nyine baheza bagatumirwa bakaza twebwe twabona tuti eshe abarundi na ntaryo bokurikiza izo mpanuro zo kugamburuka no gukunda igihugu hama indongozi nazo twazisaba na ntaryo kwama zikora neza bene igihugu kuko biragaragara neza yuko abene igihugu bo bakunda igihugu ndetse babigaragaza ibihugu bakorera igihugu mu kibana aho babaye makaritiye hose rero tukavuga tuti abaganza nabo bakaheza bagafata iya mbere kugira ngo bafate ingingo zorohereza bene igihugu zibateza imbere zamurekira kandi zikabajana mu iterambere rirama ibyo rero twabishimira kandi indongozi ingene zeze zikabyitwara. Nduwimana André numwe mu ndongozi z'umugambwe APD mu manuko bw'igihugu
mu ntara ya Cibitoke kwicwa wagirijwe uburozi bisigaye vyabaye akamenyero. Ni mu gihe abantu batandatu bamaze kugandagurwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri gusa, ivyo bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri iyo ntara. Aha rero bagatunga agatoke ugaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi Imbonerakure ko bari bo binyegeje inyuma yako kabi. Ibindi biri mu nkuru twateguriwe na Viateur Aragiramo. Mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina ibijanye n'uburozi biguma vyimonogoza, aho hariho umunyagihugu yagandaguwe ku igenekerezo rya 14 Gitugutu umwaka w'2021. Uyo nawe akaba yishwe atemagujwe imipanga. Abatari bake bakabona ko ari ubundi buhinga bwubutse bwo kwica abo badashaka. Abo nabo bakicwa bagirijwe uburozi. Uherutswe kugandagurwa akaba azwi ku mazina ya Anakere Ntawumenya, akaba yavuka ku mutumba na zone Ruziba muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoki. Hakaba hatashoboye no kumenyekana aba mugandaguye, ariko ababanyi bakaba bavuga ko uwo yagandaguwe yarasanzwe yagirizwa uburozi. Anakere Ntawumenya akaba agize umunyagihugu wa gatandatu agandaguwe mu kiringo kitarenze indwi zibiri gusa, kandi abo bose bakaba bagandagurwa bagirizwa uburozi. Abo bose bakaba bari basanzwe baba mu makomine abiri gusa yo muri iyo ntara ya Cibitoki, ayo nayo akaba ari komine Mugina na komine Buganda. Abatari bake bakikeka ko zoba ari Imbonerakure arizo zoba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi, bakanamenyesha ko bwoba ari ubundi buhinga bubuye bwo kwica abo batavuga rumwe, bakabica babagiriza uburozi. Benshi bakanibaza igituma umuntu yikekwaho uburozi yokwicwa kubera yagirijwe uburozi. N'abatware ntibamire yamara bakaguma mu gacerere. Abanyagihugu babandanya bamenyesha ko bahagaritswe umutima n'ubwo bwicanyi, aho ikiremwa muntu kitagisonerwa. Bakavuga yuko ubu mw'iyo ntara kwica umuntu umwagirije uburozi ata n'ugukomakoma. Tubamenyeshe ko musitanteri wa komine Mugina Janine Ndayihaya avuga ko atazi ico ubwo bwicanyi buvako, ariko akamenyesha ko amatohoza aza yamaze gutangura kugira ngo bamenye abari nyuma y'ubwo bwicanyi, hanyuma bashengezwe imbere y'ubutungane.